igihugu cy'u Rwanda kiri mu bibazo by'ubukungu by'ubutunzi. Mu Rwanda bavuga by'ubukungu by'ubutunzi. Ikivuko cha Dar es Salaam cinziza ibice 70 birenga. No kuvuga ibidanazwa byinjiye byo mu Rwanda bica ku kivuko cha Dar es Salaam. No kuvuga ko ibice 70% by'ibintu byinjira mu Rwanda sivyo bica ku kivuko cha Dar es Salaam. Ni gute wogira umubano mubi na Tanzania n'ibihano heruka gufatirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ntitubeshe mu Rwanda murazi nzariri umwana barafata ibihano bategekwa guteka ku munsi numva ngo ko bagira ibitumbutumbu bigaye bagira bitokitoke si ibitumbutumbu gusa hari injya mu Rwanda ubuzi hari ibivuzo urabizi ibivuzo n'ibiki ibivuzo ni bijye bintu by'imiceri hari ibintu bijye bishishwa by'imiceri bijye bishishwa by'imiceri biva ku bahinka bavyita amaturutu voilà bijye barabiteka ubu mwanya barabiteka mu Rwanda bakabijya ariko ibintu uzobyumva ahantu kubera ko mu Rwanda ngire strictement interdit yo kuvuga bitagendereza mu Rwanda birazi ko ugize iyo herero yikoze ukavuga ati mu Rwanda tubayeho n'abakwishe baba bakwishe sivyo rero icatumye Kagame agenda hariya nico kibazo c'ubutunzi sivyo nico catumye agenda hariya hakaba harimo n'ikibazo kigiranye ca politike burya rero ntushobora ku Mwiriwe na mwaramutse bivaye n'umwe saherereye ni Raissa Kunda nko mu nyumva ndatse ko mutambona uyu munsi nakiriye umutumire adasanzwe aho tugira tuganire kandi ndazi muraza kubikunda kubatamuzi ni John Mabu no kubamuzi ni John Mabu so John Mabu ndakuramukije cyane kandi ndakwakiriye ku rubuga rwa Raissa Kunda kabisa reka turamutse abantu bose dukurikirana Raissa nibaze ko bameze neza cyane twe tumeze neza gose hama nibutsa ko utagira sabone kuri urubuga cyane subscribe nabikore abikore cyane hama by the way jo hari kiganiro ciwawe na postinze abantu baragikunda cyane nagomba gufelicite na jewe bandanye ukora gose by the way mubwira abantu bose batarafollowinga Raissa Kunda n'umupatriota kundi igihugu ni mwana w'igihugu ariko abikora neza ariko agwanira igihugu mu nzira zose zishoboka so mugere mu following mu mukurikirane kugira ngo mu mutera intege urazi ko biryoshe Raissa gukora uri kutambutiro rero biratesa niyo mpamvu iyo tubonye abantu bavuga ko bakunda ibikorwa byacu nko mu commentaire biratwongera ingufu cyane guys disa ko mutwereka ko tutatamba twirorera bantu b'Imana nimwe bo kudutera intege ibaze urakoze ikiganiro abantu barakiravye barakoze ko bagushigikiye bisha bituma kura n'ibindi biganiro uryohewe siko biri none ucubona ko ufise message ishikira abantu voilà kandi udatamba wirorera c'est ça hari nk'umuntu ashobora kuvuga ati jewe sishaka kuryama ntaravye ikiganiro ca John Mabu sinoshobora kuryama ntabwo binyandike ntaravye ikiganiro cande ca Raissa Kunda abo ni abantu tuba dukeneye rero ikiganiro wagikunze gifate ugipartage ugihe n'abandi vuga ati hari message kuko ko n'urugamba turimo mesherizamire urugamba rukomeye cyane rusaba umutima n'amaraso ni mpamvu rero mudushigikire ibintu bigende neza yego guys mwavyumvise muje kwandika muri commentaire mwandike how much mukunda Raissa Kunda c'est ça ni munkunda gute munkunda urukundo rungana gute antuka abakunzi ndaza kubabona mu commentaire kabisa tutabarambiriye shaka mfise ibibazo bibiri nshaka kubaza bikeya cyane narabonye ko Paul Kagame yagiye muri Tanzania nkaba narisanzwe nziko cyangwa nawe usanzwe uziko cyangwa abantu twari dusanzwe tuziko Tanzania n'u Rwanda bidahuza politiki y'u Rwanda na politiki ya Tanzania bitahuza kabisa so rero shaka uwimbye nkawe nk'umusesanguzi John Mabu ufise amakuru kunsumvya shaka kumenya eske habaye iki kugira bahuze yoba yagiye gusaba imbabazi habaye iki mu bisanzwe uvuze ngo bagiye gusaba imbabazi je ndashobora kuvyemeza kubera ko abantu bakurikirana geopolitique baramaze kubona discourse speech za President Paul Kagame ukuntu avuga mu minsi yahera ukuntu yavuga urumva cyangwa mu myaka yahera ukuntu yazaravuga cyangwa na speech z'iki gihe
Perezida Paul Kagame mu minsi yahera yagiriza Tanzania ko ariyo igirante ariyo ishigikira igihugu ca Kongo mu kubika FDLR. Sivyo? Ibyo byose abantu badukurikirana mu byo dukora barabizi. Murazi ko mu minsi yahera Perezida Paul Kagame yagerageje gutuma haba imigumuko muri Tanzania. Murabizi mu minsi yahera ko habaye imigumuko yo kwiyamiriza Samia Suluhu. Harabibonye. So no kuvuga iki haje harimo na touch yande ya Kagame. Haje bariko baramwiyamiriza. Kagame ya abantu bose barabizi yuko twaba twabivuze kenshi Kagame yarafise gahunda nuko byamutekurukanye yo kugira empire y'Abahima. Urumva rero empire y'Abahima ntishobora gukunda na Tanzania itarimo. Kubera ko Kongo, Uburundi, Tanzania ibyo nibihugu bibanye nk'umutima n'amaraso. Sivyo? Nta muntu numwe atabizi ko Kongo, Uburundi na Tanzania ari bihugu bibanye neza. Abantu barazi neza ko Uburundi na Tanzania Tanzania ari pare w'u Burundi. Ibyo birazwi ko na Serge Vendi kuri yaravuze nti Chama cha Mapinduzi CCM igize ibirori uraza kubona ko nyene iteka Reveriana Chagirani acagenda. Sivyo? Tanzania n'u Burundi bifitaniye umubano mwiza cyane kuva kuri Kikwete, kuri Pombe Magufuli no kuri Nyerere wanashima. Sivyo? Ibiganiro byose byo kubohoza Burundi byakozwe mu Burundi byabereye iyarusha. Sivyo? Kijya n'igihugu gifise akamaro kanini ku Burundi. Sivyo? Warashima ni n'igihugu gifise akamaro kanini ku Rwanda kubera ko Tanzania igihe Habyarimana yari ahari Tanzania niyo Habyarimana yari yagiye kugirane gusinya amasezerano igihe bamukorora. Ayi bamukora avuye iyarusha muri Tanzania. Sivyo? So no kuvuga iki rero mu misera rero Kagame yavuga ngo ntuzoshigikira FDLR ngo nzogusanga iyuri. Sivyo? No kuvuga ko Kagame biranatanga rishange biranteye n'ubwoba kubona yagiye kugira mu gihugu ca Tanzania ariko ngoma ndabisigure mu buryo cyangwa ndabisesangure mu buryo bwimbitse. Sivyo? Murazi neza ko igihugu c'u Rwanda kiri mu bibazo by'ubutunzi. Mu Rwanda bavuga by'ubutunzi. Ikivuko ca Dar es Salaam cinziza ibice 70 birenga. No kuvuga ibidanazwa byinjiye byo mu Rwanda bica ku kivuko ca Dar es Salaam. No kuvuga ko ibice 70% by'ibintu byinjira mu Rwanda. Sivyo? Bica ku kivuko ca Dar es Salaam. Ni gute wogira umubano mubi na Tanzania? N'ibihano heruka gufatirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ntitubeshe mu Rwanda murazi nzariri umwana. Barafata ibihano bategekwa guteka ku munsi. Numva ngo ko bagiye bitumutumbu bigaye. Bagiye bitokitoke. Si bitumutumbu gusa hari injya mu Rwanda ubuzi hari bivuzo. Ibivuzo urabizi. Ibivuzo ni biki? Ibivuzo ni bijye bintu by'imiceri. Hari ibintu bijye bishishwa by'imiceri. Bijye bishishwa by'imiceri biva ku bahinka bavyita amaturutu. Voilà. Bijye barabiteka. Ubu mwanya barabiteka mu Rwanda bakabijya. Ariko ibintu uzobyumva ahantu kubera ko mu Rwanda ngire strictement interdit yo kuvuga ibitagendereza mu Rwanda. Birazi ko ugize iyo herero yikoze ukavuga ati mu Rwanda tubayeho n'abakwishe. Baba bakwishe. Sivyo? Rero icatumye Kagame agenda hariya nico kibazo c'ubutunzi. Sivyo? Nico catumye agenda hariya. Hakaba harimo n'ikibazo kigiranye ca politike. Burya rero ntushobora kwagira urazi ko mu minsi yahera bavuze ko ububirigi buri ko buratanga ibigwanisho ku Burundi. Sivyo? Kandi Tanzania nayo nyene igizente ishigikiye ico ciyumvira. Biramara majwe nanete n'isoni kubona Perezida Paul Kagame yagirije abantu mu nyuma akaca agenda kubisemba. Rega yagiye kubisemba kuko ntashwa nimwe afise none abanyarwanda bamufire mu maso bamenze nk'umwana hiye. Ntashwa nimwe afise umwanya Perezida Paul Kagame yayamanitse kubera ko bijye bihano ntibimusiga ari muzima nubwo abandanya agirante atuka bajye bazungu. Urumva ngo sanction mu misero wawe ko yavuga bafatiye. Yaratutse no muri Amerika yarabatutse. Bamwe barafata ibihano abasirikare bane baba general. Barafata ibihano James Kabari. Rero mu misero mbere bakibafatira ibihano yarazi ngo ni blague. Yaragenda za kuri za micro ngo sanction ngo ibihano ngo twego biradukanga urumva. Ubwo tuhere akabatuka muri muje mu kuzimu. Trump nawe hagera byumva
aramwihorera aramwihorera avuga ati we turazi ukuntu tuzokugenza urumva rero kugeza isaha Kagame ntashwa nimwe afise ntimuzotangare mubonye aje mu Burundi naho kumanika amaboko avuga ati baga mugabo je narakoshije ndasavye imbabazi genda ukuntu sha ujya naho uje gusaba imbabazi mu Burundi iwacu ngaha batanga imbabazi aho twomu imbabazi gusa twoba maso kubera ko ntitwoba turishye ko yosaba imbabazi adafite icyo ego iyo umuntu ashaka kukugira nabi akubwira umugenzi erega arayisa reka ntaguciriyemo erega n'ubundi agiye muri Tanzania gusaba imbabazi n'imbabazi nare agiye gukora iki agiye gusaba imbabazi none agire nti nta mugabo n'umwe atamanika iyo habavye uramanika boko avuga ati bagenzi je nafasha kandi ubusaba imbabazi si mubi rero Perezida Paul Kagame ngira yikubisa gashi yabonye ko habavye yabonye ko abanyarwanda barumva ikintu ikosa rya mbere Kagame yakoze ndakubwira yizeye amabuye yo muri Kongo yibagira gukundisha abanyarwanda bavuga guhinga turabivuga muri rwego kugira babikunde sivyo urabaza ko amadisikuru ya Perezida twebwe Perezida arakubwira ati kugira igitoro kizoboneke ni turime dushora amavoka ije ni esprit yo gukomeza abarundi sivyo ariko wowe ntushobora kugenda hari ukavuga ati ngo umunyarwanda wanje ngo azobaho ngo arukunda amabuye wo mfete kwa kuntu ugenda muri Kongo ukaguma uyora amakonteneri y'amabuye y'agaciro twara inoti zinjira sivyo nuko urakoze cyane ndibaza abantu benshi icyo kibazo bari bacifuza kandi hari abantu benshi babanze bise batwandikira inbox nshaka kumenya SK nivyo urakoze baraza kumva inyishu hama ikindi kibazo kigira kabiri nshaka kumenya urabona ko General Evariste Ndayishimiye perezida wacu ariwe perezida papa Semakungu n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mama Burundi mama Afrika mama mugira neza bafashe urugendo ruje muri Gabon mbega wowe nk'umusesanguzi ufise vyonsumbye cyangwa ushobora kufise ubumenyi kunsumbye woshobora kumbwira habaye iki byagenze gute bagiyeyo gute bimeze gute be wabonye ukuntu bakiriwe garaje ndayisa wabonye ukuntu bakiriwe n'abarundi bari hari bahatswe no gusasa ibikwembe kiba kubwira umuperezida kunzwe mu Burundi no hanze sivyo hagere kandi ngoma mbwira abarundi haje wambaye ikirezi ntabona ko cera n'ubundi sivyo jewe ndiko ndaraba nk'abantu ba Pacifique ba Chimamanda n'abandi urabona Perezida Paul Kagame amazindwi ari hanze aguma yirabira ibipira aguma yirabira imipira agiye n'imedi agarahinze yagiye ku medita avataje kabaye haye umva Perezida Paul Kagame ageze mu bihe avuga ati je nta kirori nariye kandi iminsi yanje ni yanyuma sivyo ati reka ngi kirori kabisa Perezida Paul Kagame ukura muraba reka ngi kirori nk'usezera urumva kubera ko yavuye mu Budage yagiye mu Budage acava mu Budage aja mu Bwongereza kuraba match ya Arsenal na Newcastle acava mu Bwongereza aja kuraba match hehe hariya nyene muri Allemagne muri France hariya mu Budage aja kuraba match ya Bayern na Ntuze na Paris Saint-Germain aravayo ashasura muri Espagne ryari aja kuraba match ya Arsenal na Atletico urumva jewe abaje abantu nuko nyene abanyarwanda batafise abantu babavugira neza nkuko kwa Pacifique tubona bagwa bakoma induru sivyo none izo ngendo ziko zitwara amaheranga gute none niwumva ko nyene ari avuga ati ja gupfa napfuye c'est ça mugabo president wacu amaze hafu kweze azunguruka isi ariko arondera imigenderanire naguri mu bucuti n'ubundi kuko president wacu point foro yiwe Proforo yiwe n'amahoro n'umutekano. Ivyo ega hari amahoro n'umutekano n'ibindi biraza. Kandi rero kano karere biraboneka neza ko kubera ku Rwanda rwari rwaramaze kwigira sura ivu. Biravuga ko neza amahoro n'umutekano byari byarabuze mu aka karere. So president wacu ariko araba umuntu ariko agarura amahoro n'umutekano mu karere. Biraboneka neza ko bari kwaramwizera. Kuko ntiwumva umuntu wese yama yifuza guhurana Ndayishimiye ko mwaka kanya ndabeshe. Umuntu wese ubona ama invitation mutamuragirana urumva ibi byose n'ibintu bikwereka ko president yamaze kurema icizere mu ba president canke kwisi hose yaramaze kurema icizere rero ingendo ziracaza ziracaboneka bavuga ngo ivyiza birigurisha
gisisa perezida wacu n'umuntu mwiza n'umuntu ameze neza azi kubana n'abantu akunda abantu akunda umutekano nta mpamvu yotuma adahuza n'abantu yego wumva ari sociable perezida wacu ari sociable kandi niko kamere kacu kwe nk'abarundi abarundi twe turi sociable tubana neza n'abantu sivyo nico gituma ubona ariko arafata ingendo zitandukanye zikunukunuku kandi mwibuke ko ari papa Afrika n'ubundi kandi ategerezwa kugira papa Afrika ategerezwa kwama ariko aragendera abatwara urumva bama hafi yumva ibibazo bafise urumva nico gituma rero abantu batangare cyangwa bavuga amajambo menshi kubera ko ariko akora n'umuntu yamaze kwizegwa nubwo abantu baguma bavuga ngo perezida wacu ngo aguma kwiza ingendo ngo amafaranga ngo y'igihugu ngo iki ngo niyo ariko arahagendera eske bajya bamutumye ko murazi neza none ibyo baba bavuga kubera ko batabamuhaye itike ujyaye rega perezida wacu afise urabona ko ariwe yagaruye umutekano muri Kongo kuba yagaruye umutekano muri Kongo byarere kuba Kongo ahantu benshi ibihugu byinshi birazi Kongo guciriyemo nyambariye shite ya mbere Kagame yagize ni intwaro ya Ndayishimiye kubera ko Kagame yateswa tabite n'ubwoba kubera ko umugabo akomeye ari we Evariste Ndayishimiye sivyo kubera ko Ndayishimiye n'umuntu yahagaze neza ahagarara neza mu kanza cy'abakongomani ntiyakunda akajagari ku Rwanda rwari rwarimenyereye mborazi ko ijya ntambara u Rwanda rwari ruzi ko mu ndwi zibiri bazobageze Kinshasa bahinduye ubutegetsi n'amakuru bafise rega niyo rega gahunda abatireka hari umugabo akomeye ngaha neva babwa ati stop kugeza nisa bakubwira ati Kagame arajyama harakano yigeze kuvuga ko ngo sinkijyama kwa message kugeza nisa Kagame arajyama akiyumvira ati narahuye n'umugabo Murundi bavuga ngo umurundi babwiye umurundi wumvika umurundi ahari ntavugurutse sivyo so nuko rero twebwe dufise perezida bavuga utazi umurunda munzu perezida wacu umwanya arakunzwe vraiment umwanya arakunzwe kandi ariko akora ibikora inka n'umuntu wo gushigikira ndiko ndabona n'abantu bagenda bavuga amajambo menshi ngo yarongewe none mwewe bibajya he twe twaramwongeye ikiringo none hari undi mu president dushaka umugambwe sende akomoka ukabibona ko abikwiye abantu tukabona ko tubikwiye kongera gutwara ingorane ziri he na egara bibereye none ninde wundi mu president ubona yikora amateka nkayawe rero nibifataho bababara murumva nibifataho bababara mu Rwanda hari inzara izuri inzara ntimuri ko murabivuga mugatwe muri ko muvuga twebwe atari inzara twifitiye sivyo twebwe abantu tuko turarima turi ku kivi turimbura urumva nta kibazo na kimwe abantu bose tubanye neza so turabakunda cyane Raisa reka ndagushimire wakoze cyane abafana bacu abakunzi bacu aho muri mubahwe dushaka ama commentaire yanyu muze kutubwira ko mwavyumvise cyane ico mubiziko kandi mwibuke kumfollowing Raisa Kunda na John Mabu bye murakoze cyane kabisa